niyumviriye kugishinga kubera yuko bwa mbere na mbere amashure niyo nize y'ivyo vyo kugorora abantu, hanyuma kandi igihe naheze amashure nta bigo vy'igororero vyinshi vyari bihari, abantu bararondera canke bagakenera aho bivuriza bakahabura, ca mvuga nti reka nanje ngire ico nterereye muri ico twita rééducation. Twakira abantu batandukanye cane, abantu bafise ububabare butandukanye, bafise ubumuga butandukanye, abantu novuga mu majambo make bafise intambamye canke bibagora kugira ubuzima bwabo bwa misi yose vyoroshe. Hanyuma twakira abantu bafise imyaka yose, novuga guhera ku bakiri bato, abana bakira ababebe dans inzoya no gushika ku bari mu zabukuru bafise mu myaka 80-90. Ico novuga ca mbere na mbere nuko uko turagerageza guhimiriza abantu, turagira amavideo, turitaba ibiganiro, turitaba amaseminaire, hariho ama entreprise duhamagara tugende kwigisha abakozi babo ingene bo kwifata ku kazi kugira bevite ububabare butandukanye, hose turitaba turagenda tukabikora. Hanyuma turavugana cane n'abaganga nabo nyene aho bashikana barabwira abagwayi babo bakabahimiriza, ababituye barabahimiriza bakabarungika ngaho iwacu. Hanyuma hakaca haba nuko nabo tuba twavuye bagakira canke hakagira ico tubafashije barabwira abandi aho baherereye. Rero uko buhoro buhoro ugasanga abantu barabimenye. Hanyuma abo bandi nabo iyo bagize ikibazo usanga bashatse kwivura bo nyene, abo urumva nobahanura yuko ahubwo iyo umuntu agwaye canke afise ikibazo runaka vyiza yo kwitura ababijejwe. Ni ukuvuga ko urwaye genda kwa muganga, ufise izo douleur uvuga ati nizo muri kine, genda muri kine hanyuma bakuvure. Kuko iyo urwaye ugashaka kwivura wewe nyene évidemment ntukire, umva iyo douleur canke ubwo bubabare ufise waba uriko novuga uraja muri stade twita chronique, ni ukuvuga biba biriko biramara umwanya munini, kandi uje muri kine ushobora umwanya munini kugira tushobore kuvura ushobore gusubira gukira. Sinovuga ko ari ivuriro en particulier dukorana gusa, ahubwo abaganga nibo dukorana, abacardiologue turakorana, abaneurologue, abaneurochirurgien, abaprimatologue, abapediatre, abagynécologue. Urumva uko tuvura abantu bafise ibibazo vyinshi bitandukanye, niko n'abaganga specialiste muri iyo domaine babaturungikira. Ego turakorana n'amamitualité, nk'ubu turakorana na assurance Jubilé, turakorana MS Plus, turakorana assurance Inkinzo, assurance Royal Insurance Agency turakorana. Donc abo nabo ni bake mu bo ndabadondaguriye dusanzwe dukorana. Ahubwo n'ayandi ma assurance nubahimiriza ko abo novuga bafise abagwayi babona ko duhora twakira ngaha barashobora kutworohereza muri iyo processus kugira bishobore korohera abagwayi babo iyo bakeneye kwivuza. Kugurura iki kigo ntivyoroshe na buhoro buhoro, kuko tout d'abord c'est un centre, donc ni ikigo, ni ukuvuga ko si akantu gatoyi. Muri ivyo harajamwo uburyo, harajamwo impusha donc tuzo kurondera kugira nk'izo autorisation, harajamwo la main d'œuvre, donc abakozi nabo tuzo kurondera. Ufise une vision ya service ushaka gutanga, ni ukuvuga tu dois chercher abantu de qualité, uvuga ati aba ndazi ko bazompa vraiment un résultat de qualité. Rero ntivyoroshe uburyo nabwo kuburonka. Tout d'abord kugira ntanguze iki kigo urumva sivyo niyumviriye no munsi hamejo bica biratangura. Narafashe umwanya, iyo myaka 7 namaze ndiko ndiga, donc nariko ndipanga buhoro buhoro, umuntu aziganya ici et là, à gauche à droite. Hanyuma mu nyuma ufise aho wishikanye urasaba mu muryango, urabaza abavyeyi, abavukanyi, mwese agashobora kuguterera ico ashoboye.
hanyuma ugashobora kubitanguza. Hanyuma ikindi naco cari gisigaye kwari kugira les démarches administratives zo muri ministère de la santé. Izo nazo urumva ntizoroshe kuko barakugira amavisite barabe yuko ikigo cawe gikuje amategeko, bakaza kuraba ekipema ko hameze neza utazohava ahubwo arabo wononera hakubakiza. Ivyo byose urumva sont des démarches zifata umwanya utari muto, hanyuma mu nyuma urumva turonse les autorisations nécessaires tubona kuvura. Tumaze kugurura haca haba urumva processus yo kubanza guconvaincre abantu yuko ubishoboye kandi yuko d'abord bamenye ko ivyo bintu bihari, bamenye yuko muvura abantu kandi yuko bakira. Rero aho naho ni il fallait faire des publicités, il fallait kumenyekanisha, kugenda dans différentes émissions. Hanyuma mu nyuma urumva umaze kuvura umwe, babiri, batatu, bane, batanu bagakira, ni ukuvuga aho bagera barabwira abo babana, abo bavukana, hanyuma abantu bakaza baraza gutyo bagatinda bakahamenya. Investissement muri domaine ya santé naho nyene umva biravana niyo domaine iyo ariyo, mugabo je co novuga vraiment en général dans le domaine de la santé ni vyoroshe kuko ni ibintu vyama bisaba uburyo. Si bimwe wovuga turafise umutahe wa 50,000 wa 100,000 hama uraguza utuntu uratanguye, c'est pas possible parce que peu importe je ico kintu cose nobona vraiment muri santé wokora kirakenera un équipement au moins minimum, kandi équipement ngaha mu Burundi la majorité des équipements nazihari, ni ukuvuga ko tuza kuzikura hanze, kandi uzikura hanze ça veut dire que tu dois kurondera amadolari aragoye kuronka, urumva ni ibintu vraiment c'est difficile. Hanyuma aussi uri muri iyo domaine ya santé kenshi urakenera une main d'œuvre nayo nyene niyirondera, ibibanza vyo Bujumbura c'est pas évident. Sinoba décourager gusa nuko umuntu kugira yilance muri iyo projet il faut que wavyitonde n'abari une idée wavyukanye mu gatondo ngo kengo ndabitangura, kutabipanze neza urumva ntibimera neza kandi usanga n'ama resultat utanga atameze neza. Ngishika sinashitse nugurura ubwo nyene kuko d'abord nabanje kugira ico twita ama visite à domicile, ni ukuvugana abantu usanga uvurira muhira kuko jewe nari mfise quelques petits équipements kuri jewe nizo nakoresha. Hanyuma nkuko nabivuze na démarche administrative zarafashe umwanya munini, donc muri uwo mwanya ntituba turiko turakora. Ce que je faisais nuko nakora abo nasanga muhira, hanyuma mu nyuma ca turugurura ngaha. Jewe navuye mu Buhindi muri 2020, mugabo ngaha anya twatanga gukora muri 2021. Ego narigishije muri kaminuza, novuga ngo narahejeje ko n'ubu ndacigisha. Narigishije kuri Hope University, Université Espoir d'Afrique, hamwe no kuri INSP, Institut National de la Santé Publique.